nukuvuga hano muri Bibiliya tubonye yuko isanduku y'isezerano yarerwa n'iki n'abaherezi sivyo none ikibazo canje nimba korowani itakoporoye muri Bibiliya canke nimba korowani izi neza izi nkuru zakahise uko zagenze wisunze korowani isanduku y'isezerano yari mwiki yarerugwa n'abaki Korani yahawe Muhammadi ntabirimo korowani kabiri amajana 248 yabesheye Korani yarabyanditse ikoporora nabi soma n'igitabo cyawe Korani zirati bakara amajana 248 yavuga nyarutsa na nabii wao akamwambia imana yarabwira alama ya ufalme wake ni kukujieni lile sanduku ambalo ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana kukuzira ya sanduku ambalo mna ndani ya kauli nyoyo zenu ngo muri ya sanduku harimo ibimahumuriza umutima kitokao kwa Mola wenu uvuye ku Mana na masazo ya yale walioyaacha watu wa Musa ngo kandi harimo ibisigarira by'abantu bo kwa Mose bandanya na watu wa Haruni n'abantu ba Aroni wakaichukua madirire kubera yuko korowani yakoporoye muri Bibiliya gakoporora nabi Bibiliya yavuze yuko mu Heburayo 9:4 yuko isanduku y'isezerano yari y'ubwovya bwa Manu yaho ni Aroni yashurika n'ivyagezwe cumi hano korowani mu kwimura nabi ituvuga ngo harimo ibisigarira by'abantu bo kuri Mose ngo n'abantu bo kuri nde Aroni nani majambo ntavyo bari bazi neza bandanya wakaichukua malaika kandi iyo sanduku y'isezerano ku bwa korowani ngo yarerugwa n'abamarayika ni kuvuga korowani yarakoporoye muri Bibiliya ikoporora nabi kubera yuko isanduku y'isezerano yarerugwa n'abaherezi bari babyibagiye kubera babyibagiye reka turagize ikintu yavuze turagushima Mana uri mu ijuru kubw'ibitangaza wamukorera kiremwa muntu turagushima kukugene watuzigamye ukaba wongeye kudushitsa muri iki kindi gikorane twese tukiri mu mwuka w'abazima n'ubuhere bw'icubahiro none rero mu mwanya tugiye gutangura turagusaba ngo uburinzi bwawe bubane natwe muri kino kibanza urabona ikirere ingene kimeze byose ni ubiganza kandi ni ubitegeka iby'ingenzi kandi byiza ubona wifuza kuri twebwe abari byo biba kuri kino kirere kuri twebwe turasabye rero ngo kino kigo bari ukirongora kize gutangura cyongere gihera amahoro twese tuzigamire mu burinzi bwawe abutumira ubashikane hano mu mahoro tubisenze mu izina rya Yesu Kristo amen. Haleluya amen. Reka dushime Imana kone yabikunze tukagera muri kino kibanza tugihumeka izina ryayo rihabwa icubahiro. Amina. Hariho benshi bagwaye abapfuye abafise ibibazo bitandukanye abariko barahema impwemu ziciye mu vyuma ariko twebwe Imana yatugiriye ubuntu tuza hano kugira ngo dukorere Imana kandi n'abandi twumviriza amajambo y'Imana tuvuge dutizira ry'Imana habwa icubahiro. Amina. Ikigwa rero cy'uno munsi natwaye umwanya ndashaka abantu mugikurikirane neza ndashaka munyumvirize akarongo ku kandi nza gutanga ubufise ikaramu yitonde yandike hanyuma umwigisha wo ku ruhande rw'Abayisilamu niyahaguruka aje hano ace muri zino nyandiko ngiye gutanga hanyuma heza agire gute azivugurutse ego niyo tuza kwemera yuko ari umwigisha by'ukuri izina ry'Imana bw'icubahiro. Amina. Ikigo rero kiravuga giti hagati ya Korowani ya Bibiliya na Korowani n'icyaho igitabo cyarabiye mu kindi kandi kikanavyimura nabi canke n'icyaho igitabo cyakoporoye mu kindi kikabikoporora nabi canke n'icyaho igitabo cyatirishije mu kindi kikatirisha nabi canke n'icyaho igitabo cyarungurutse mu kindi kikarunguruka nabi ibyo byose ni vyitiranwa ikigwa kiratahuritse izina ry'Imana habwa icubahiro. Amina. Musomyi naam reka duhere muri Korowani ego Korowani 2:9 maelezo 2:9 maelezo ntageze mwarimu havuga gute 2:9 maelezo 4:7 iravuga Korowani ivuga gute
na kama tulivyowateremshia vitabu mitume kabla yako, ngo nkuko twamanuriye intumwa igitabo imbere yawe, tumekuteremshia wewe hii Qur'an. ngo hayi Qur'ani, basi ngo kubw'ivyo rero wale tuliowapa kitabu cha Biblia, ngo babandi twohereza igitabo cyande cha Biblia, igitabo cyande cha Biblia, bandanya kabla ya Qur'an, ngo babandi rero ngo bahawe igitabo cya Biblia imbere yande ya Qur'ani. Mwene majambo Qur'ani iragaragaje yuko Biblia yatanzwe imbere yuko Qur'ani gira gute ibaho. Mwene majambo Qur'ani igaragaje yuko Biblia arico gitabo cyatanguye kumanuka imbere ya Qur'ani. Iyo ni Qur'ani bivuze yavyatuye, ni Qur'ani gize gute ibivuze, yego singabanya ko kandi singira gute niwongerako. Qur'ani irabigaragaje ati Biblia yamanutse imbere ya Qur'ani. Somera Qur'ani gatandatu. Qur'ani oya Farsi jana 56 gatandatu ego gatandatu ijana 56 ego tujane n'umwanya ndageze mwarimu havuga gute gatandatu ego ijana na 56 msije siku ya kiyama mkasema ngo nimuzovuge ku munsi w'imperuka yuko hakika vitabu viliteremshwa juu ya makundi mawili ya kabla yetu. Ibitabo ngo vyaramanuwe kera ku migwiri imbere yacu twebwe abayisilamu, Mayahudi na Manasara, Abayahudi n'abaki n'Abakristo. Bandanya nasi ngo natwe rero abayisilamu tulikuwa hatuna habari ya yale waliokuwa wakiyasoma, ngo nta nkuru twari dufise z'ivyo bagira gute basoma. Mwene majambo wa murongo tweretse yuko ku munsi w'imperuka abayisilamu ntibazohirahira bavuge bati ngo ibitabo bibiri vyari vyaramanuriwe imigwi ibiri, ngo Abakristo n'Abayahudi, ngo twebwe rero twari tuzi ivyo bagira gute basoma. Ariko uno munsi turi ngaho kugira tubibamenyeshe. Uyu murongo ugaragaje yuko kumbe kera Abayahudi n'Abakristo bari baramanuriwe ibintu vyaje imbere y'abayisilamu, kandi abayisilamu ngo ntibari bazi vyari muri ivyo bitabo. Ego none abayisilamu ko batari barizi ibiri muri ivyo bitabo bo baje ryari? Turabimenya bari hico gihe ivyo bitabo vyatangwa canke ntibariho? Musomyi naam 62 Qur'an oya iyo nyene Al-Fars 6 na 2 ndahageze mwarimu havuga gute? 6 na 2 havuga gute? yavuga 6 na 2 ego na amemleta kwa wengine miongoni wao walio bado kuungana nao, ngo yabazaniye abandi batari bwacu dike nabo ngabo rero ndio sisi tuliokuja nao, ndio sisi Waislamu tuliokuja nyuma. Umurongo twetse ngo Abayisilamu baje ryari? Mu nyuma kumbe baje Biblia yaramaze kugira gute kubaho, yaramaze kugira gute kubaho. Turacabiraba nsomera rero ko Abayisilamu baje mu nyuma, Ubusilamu bwaje gute buzananye nande? Qur'ani tukufu hapo the Holy Quran tukufu, the Holy Quran indwi ijana na 58 imvura mama we, indwi ijana na 58 Qur'ani tukufu indwi ijana na 58 irafunitse iraho nyene nishashira imbere yawe. Indwi ijana na 58 indwi ijana na 58 maelezo 58 ego sura indwi ijana na 58 ijana na 58 ndageze mwari. Ego havuga gute maelezo? Ego neno hilo utangura ku murongo ambao walimfuata mtume nabii aliye ummi. Muhammad yiswe nde? Nabii aliye ummi. None iryo jambo ummi risobanura iki? Ubusobanuro bwa ummi, neno hilo pia maana yake ni mtu. Ngo iryo jambo ummi risobanura umuntu hasa Mwarabu, Mwarabu asiye na kitabu kilichoteremshwa na Mwenyezi Mungu. Uwo muntu cyambere afise igitabo kitavuye ku Mana, asiyejua kusoma na kuandika, atazi gusoma no kugira gute no kuandika. Bisigura yuko nimba Muhammad yiswe nabii aliye ummi, bisigura yuko ntiyarazi gusoma no kugira gute no kuandika. Ni majambo Muhammad yari umuyiletre, ntiyarazi gusoma no kugira gute no
no kwandika sibyo none ego 2005 Korowani Alfarsi tumaze kubona yuko Bibiliya ariyo yatanguriye Korowani tukabona ko Muhammad ariwe yaje mu nyuma ndetse n'abayisilamu bakaba baje mu nyuma Bibiliya yaramaze kubaho hanyuma Muhammad acazana ubwisilamu mbega bwaje gute abanditse Korowani bari bande mbega Korowani ko yaje nyuma ya Bibiliya yanditswe gute yanditswe n'abande sibyo none igitabo Maisha ya Nabii Muhammad Maisha ya Nabii Muhammad ku rupapuro rw'umunani avuga gute inaimba ikisema avuga gute wakati mtume alipopata utume ndiye Muhammad yaronka ubutumwa walikuwako watu 6 tu ngo hari abantu 6 gusa katika Maka waliokuwa wanaijua kuandika ngo imaka hari abantu 6 gusa bari bazi gusoma no kwandika waine ngo bane rero muri abo waine katika hao waliingia katika dini ya Uislamu ngo bane muri abo baciye binjira mu Uislamu bandanya wakawa ndio waandishi wa wahi aya za Qur'an abo bane rero binjira mu Islamu ngo nibo baciye bandika imirongo yande yo mu Qur'ani sivyo none watu hao amazina yabo ninde walikuwa ni Saidina Abubakar hariho Saidina Abubakar Saidina Umar Saidina Uthman na Saidina Ali hamwe na Ali abo bane ngo nibo binjira mu Islamu baca bandika nde Qur'ani bano nibo bari abo bita amaswahaba cyangwa abagendanyi bande ba Muhammad none bano bagendanyi ba Muhammad bo kwandika Qur'ani bari bameze gute umusomyi naam 593 maelezo Al-Farsi 593 avuga gute 5 nageze mwarimu 9 ego maelezo 9 maelezo haya iza kukataza ulevi ngo zino nyandiko zibuza kaborego watashihidi hizi zimeteremka mwaka wa 6 wa Hijra ngo zamanuwe mu mwaka ugira 6 wa Hijra baada ya kuwa maswahaba wengi wamekufa na hali ya kuwa wakilewa inyuma yuko abagendanyi benshi ba Muhammad bishwe bapfuye kandi bakicwa n'iki n'akaboregwe mwene majambo abagendanyi benshi ba Muhammad barapfuye bicwa n'iki n'akaboregwe mwene majambo muri babandi bandika Korowani hari mwiki imboregwa kandi ngizo mboregwa ngo kenshi ngo nyinshi muri zo ngo zapfuye zizire iki akaboregwe Mayunga 61 Mayunga baje 61 bageze mwarimu 61 ego sahaba 61 ego sahaba Al-Walid bin Uda alikuwa mlevi kupindukia ngo witwa Alidi yari imboregwa katwa siku moja alikunywa kuchwa umviriza muri babagendanye ba Muhammad ba maswahaba ngo umunsi umwe yaranyweye bumukerako ulipoingia wakati wa swala ya asubuhi ngo hamaze kugera igihe cyo kuja gusenga mu gitondo akawasalisha raka 4 ngaca basengesha raka 4 kisha akawauliza acha arababaza ati nikuongezeni ndabongera ikindi gisengesho cya 5 mwene majambo tubonye yuko mu musigiti basengeshejwe n'iki n'imboregwa kuko amaswahaba ishambere twabonye yuko bari iki imboregwa kandi Korowani ntabwo yanditswe na Muhammad kuko ntiyarazi gusoma no kwandika ahubwo yanditswe n'abagendanyi biwe binjira iki Islamu abo bagendanyi ba Muhammad nabo bakaba bari iki imboregwa bace baza batubwire ko imboregwa yo kwandika ibintu bitunganye yaratubwira imboregwa yo kwandika ibintu bitonze umurongo baraza kutubwira bace baza ngaho bagire gute batubwire sivyo none ego niyo mpamvu Korowani 2:6 havuga gute tugende umwanya Korowani 2:6 Al-Farsi Korowani 2:6 tugende umwanya 2:6 ndageze mwarimu 2:6 sawa 2:6 ego yote yanayofuata ni kuisaulisha tunaleta hiyo bora kuliko hiyo umviriza ngo umurongo wose twibagije abantu ngo turawufuta tukazana uwundi mwiza uruta urumva ingero Korowani ivuze yani majambo ku
kubera yuko korowani yanditswe n'abantu muri bo harimo imborerwa, iyo banditse umurongo ngo barashobora no kuwibagiza hanyuma bakazana uwundi uryohoye kugira gute gusumba. Urumva ingene korowani ivuze mu yandi majambo, ivyo muri korowani n'ubu nabo bashaka bobifuta bakazana ibindi biryoshye gusumba ivyo mu gihe vyoba vyababihiye. Niyo mpamvu muri Yeremiya 8:8 nce ninjira mu kigo muri iyo minota isigaye. Yeremiya 8:8 Yeremiya 8:8 iravuga. Avuga gute? Tujyane n'umwanya musomyi. 8:8 ndageze mwarimu. Ego 8:8 Yeremiya iravuga. Ego muvugira iki? ngo muvugira iki? Muri turabanyabwenge. Ngo turabanyabwenge kandi ngo kandi ibyago tuvyuba bibana natwe. Ego erega abanditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma. Kubera yuko banditse korowani ari iki? Imborerwa. Banditse ibitari by'ukuri. Banditse ibitari iki? By'ukuri. 11 aho nyene umurongo wa 11. 11. Ego 11 iravuga. Avuga gute? Kandi bavuye imirenzako igikomere cya wa mukobwa ati bavuye imirenzako igikomere cya wa mukobwa aribo bantu banje bavuga bati amahoro ati n'amahoro umva abo bantu bagenda bavuga bati n'amahoro bavuga ngo n'amahoro assalamu alaikum ngaba rero ngo nibo bavuye igikomere cy'abakobwa buhoraho iki imirenzako. Niyo mpamvu n'igitabo cy'uhoraho bacandikishije ikaramu y'iki y'ibinyoma. Reka tubandanye rero, turatanguye hagati ya Bibiliya na korowani rero nicyo igitabo cyakopoye mu kindi kandi kikabikoporora nabi, sibyo none? Namaze kwerekana ko Bibiliya ariyo yatanguriye nde? Korowani. Hanyuma korowani kiraza mu nyuma, ariko Bibiliya ariyo yabanje kugira gute? Kubaho. Musomyi ndabira ngaho Aruru wa Marijani. Ego paje y'igihumbi y'amajana 860. Aruru wa Marijani paje y'igihumbi n'amajana paje y'amajana 860. amajana 860. Jerva barakurabira Abefeso 2:20. amajana 860. Ihadisi y'igihumbi n'amajana 473. ihadisi y'igihumbi n'amajana 473 iravuga ca gitabo ca Aruru wa Marijani. Kivuga gute? Jerva n'abakurabira Abefeso 2:20. Tubandanye, havuga gute? hadisi Abu Hurairah yarau annahu. Abu Hurairah sekuruza w'iyawe yavuze gute? Sekuruza w'iyawe aravuga kuwa mtume wa Allah ngo Muhammadi SAW amesema yavuze gute? hakika mfano wangu ngo watangiye kage kigeranyo canje jewe Muhammadi, hakika mfano wangu na mfano wa manabii wa kabla yangu ni mfano wa watu aliyejenga nyumba. Umviriza Muhammadi rero kora yuko korowani yakopore muri Bibiliya yakoporora nabi, avuze ati ikigeranyo canje ni nk'ikigeranyo cy'izindi ntumwa zayitangiye imbere, ngo umuntu yubatse inzu akaijenga vizuri, akayubaka neza na akairembesha isipokuwa mahala pa tofali moja kwenye kona, hanyuma akayisiga neza asigaza itafari rimwe mwikeri. Watu wakawa wanaizunguka, abantu rero iyo nzu bakaza barayizunguruka, wanavutiwa na nyumba hiyo, bakayitamarira ikabatera igomwe, na wakawa wanashangaa ngo kandi bagatangara ngo kandi tofali hili iryo tafari rero rigumye imfuruka lingewekwa sehemu yake, ngo ryari gushirwa mu kibanza cyaryo. Basi ngo kubw'ivyo rero mimi ndilo hilo tafari, ngo jewe Muhammadi ni jewe ndi iryo tafari, na mimi ndiyo mwisho wa manabii ngo kandi nitemberahereza intumwa zose. Muhammadi avuze ngo niwe tafari rigumye iki imfuruka. Abefeso 2:20 yavyivye hehe? Abefeso 2:20 havuga gute? kuko mubatse ku mabuye y'itanguriro, ngo twubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abantu n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu ari we buye, niwe buye rigumye imfuruka, niwe buye rigumye iki imfuruka. Kumbe Muhammadi yarakoporeye
Bibiliya koporora nabi. Uri tafari. Yumvise ko Yesu muri Bibiliya yise ngo nibuye rigumye imfuruka, nanjye ati reka nze mvuge ko ndi itafari ngumye imfuruka. Ubu yarakoporoye koporora nabi. Izina ry'Imana ry'icubahiro. Amina. Reka tubanda. Korani 287 ugeze 88. Korani 200. Ego. Korani 200. 87 ugeze 88. Ubundi akoranira kuva 32 rimwe kugeza 4. 27 biravuga. Ego. Wakasema Baravuga sisi hatukuvunja ahadi yako kwa ahadi yetu, ngo twebwe nitwishe itegeko ryawe kudutuvuye ku bwacu, walakini tulibebeshwa mzigo, ariko twategetswe mizigo ya watu, vyombo vya dhabahu tulivyoazimiwa kwa wanawake wa Kimisri. Ngo twategetswe kubikora n'ibi bintu by'agaciro twatoye mu bantu bo muri Egiputa, tukaitupa motoni. Ibintu by'agaciro twakuye muri Egiputa twabisize mu muriro, ikayayuka ikaundwa mungu, haca havamo ikigirwamana. na namna hii vivi ngo kubw'ivyo alitia Samiri sehemu yake, ngo alitia Samiri sehemu yake. Ngo nukuvuga ngo icyo kigirwamana Abisirayeli babumvye muri Egiputa, mu bugaragwa bavuye muri Egiputa, ngo cyakozwe nande? Na Samweli. Nukuvuga Samiri bisobanura nde? Samweli. Mbega ibi bintu nivyo cyane sivyo? Mbega Korowani warabikoporoye cyane ntiwabikoporoye? Nimba warabikoporoye wabikoporoye gute? Kuva 32 rimwe kugeza 4. Kuvayo 32 rimwe kugeza 4. Kuvayo 32 rimwe kugeza 4 havuga gute? Kujane n'umwanya. Abantu babonye Mose atevye. Ego. Kuri uwo musozi. Ego. Atamanutse bakoranira kuri Aroni. Baramubarira. Ego. Atenda. Muturongera imana zo kutuja imbere. Shakugezaho tubonye yuko uwabumbiye igishushanyo mu bugaragwa bw'Abisirayeli yitwa Aroni. Mugabo Muhammad yarimuye muri Bibiliya vyimura n'abacavuga ni Samweli. Imana yarakoporoye ikopora muri Bibiliya ariko ibikoporora nabi. Zari imborerwa zakopora. Yani majambo kwa Korani yanditse n'imborerwa ntibamenye n'ivyavuzwe ivyari byo kera. Kubera iki Bibiliya nicyo gitabo cyatanguriye mbe Korani. Gutyo rero barumva inkuru za kera, ariko kubera akaborerwa bakaca bavyandikana. Turagaruka Imana ibahezagire. Amina. wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Ihima yagushimira uraho Allah subhanahu wa ta'ala, nongira sabira amareme gishiko byosakara kwasozereje inkora bahanuzi indwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kigira kabiri reka shimire uyu mukozi w'Imana ku bande b'Abakristo aba Adventiste b'umunsi wa karindwi kunyigisha je kwigisha ku kigo dufite ino munsi. Jego mangende uko yagiye hama jenda mwigishe ndamweke ko Korani itoja kunobera muri Bibiliya cyangwa igire kopi muri Bibiliya, kubera ko Bibiliya mu bitabo by'Imana cyambere kimwe nabi icyo gitabo kirimwo nandi ko kinazwi yazaro kwigisha ni ngombwa kabiri aho yavuye n'umwarimu wawe. Ariko mwarimu ngoma mere aho ahereje aho yatanze nyereko muri Korani no kuja muri Bibiliya mu gushaka kwerekana ko Korani kumbura yagize kopi muri Bibiliya irigira kopi nabi. Reka dusuzume yagiye mu Korani 200 kate 27 kate 28 aya soma umbirize. Inasema bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kuja inasema ilisoma bismillahir rahmanir rahim. Ndiyo wakasema sisi hatukuvunja ahadi yako kwa hiari yetu. Abana abantu bavuze twageri twagiye kwinisezerano kubyifuzo byacu. Ndiyo walakini tulibebeshwa mzigo ya watu, vyombo vya dhahabu vilivyoviazima kwa wanawake wa Kimisri. Ndiyo tukaitupa motoni, akayakuya. Ndiyo ikaundwa Mungu na namna hivi na namna vivi hivi. Ndiyo alitia Samli
hagati ya Samli, uyu Samli yashize n'ibigirwamana baremye. Uyu muvandimwe avuye ngaha yacerekanye ngo nuwo bitwa Samweli muri Bibiliya, ngo Korani wo kwandika Samweli ngo yanditse Samli, acibaga uyu Samli nano bahuriye na Samweli. Mwarimu, mbega Samli turi aho wasomye gute? Ndiyo, handitse Samli. Iyi ni wende? Ni wende? Wewe yavuze ngo ni Samweli. Ni wende ngongore Samweli kumvugo yiwe. Aho yacaga muri Bibiliya mwarimu, kuva 30 rimwe gushika 4. 32 rimwe gushika ku murongo wa 4 igitabo cyo kuvayo. Yarutsa tumwereke ukuntu bitandukanye. Ego inyandiko iragira iti aho handitse Samliya, uyo Samliya nagasusana na Samweli. Samweli muri Qur'an ni Samli atandukanye na Samliya, n'abantu bagize iki batandukanye badasa. Soma umbirize inyandiko igira iti abantu babonye Mose yitavye kuri uwo musozi atamanutse bakoranira kuri Aroni, ndiyo baramubarira bati enda nuturongere imana zo kuja imbere, ndiyo kuko umwe Mose yadukanye yadukuye mu gihugu cya Egiputa, tutazi icyo yabaye. Aroni arabishura ati nimukature impeta z'inzahabu ziri ku mutwe wanyu y'abagore banyu, ndiyo no kuyabahungu banyu ndetse kandi ndiyo abakobwa banyu muzinzanire. nuko abantu bose bakatura impeta z'inzahabu zabo ndiyo zo ku matwi yabo bazishira Aroni. hagarara mwarimu, ikintu ngacya cye kimunanira nacyo mbona kicarabona kizi. Samliya na Samli ntabwo bisa, ni Shamuila, biratandukanye. Aho handitse Shamuila, mbega na Shamli birasa wapi? Nk'ubu witwa Abubakar na Omar birasa wapi? Niba abandi bababiye inkoko hamwe n'inkoko bashaka kubyitira inkoko hamwe n'inkoko ntabwo bisa. Samuila na Shamli ni ibintu bibiri bitandukanye, n'amazina abiri y'abantu bagize iki batandukanye, ariko indome zigiye gususana ariko ni zisa. Ndagwe n'akarero, inkoko hamwe n'inkoko biratandukanye. Samweli ntibamwita Samli, bamwita Shamuila. Genda kwishuri ibigerero turagiye mwarimu ndamwigishe kandi ndiyo aho yacagera muri Al Marjan paji ya wisa 60. Somiyo hadisi umbirize ngo Muhammad yagiye kunobera nabi, ngo Yesu ngo ati yaribuye, ngo Muhammad rero ko yabinobera nabi acavuga ati ngo yari dafari. Soma ndamwigisha paji ya wisa 60. ndiyo nagezeyo. Hadithi inasema, hadisi 1123. Soma hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kuwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ndiyo hakika mfano wangu na mfano wa manabii. Muhammad ni ukaravuga ati akaroki waji na karoka bavugishwa n'Imana kameze gute, na mfano wa manabii wa kabla yangu na karoki n'umwana n'abahanuzi babaye imbere yanje bananguriye ni mfano wa mtu ati na karoka umuntu aliyejenga nyumba, na karoka umuntu yagiye kubaka inzu akaijenga vizuri akayubaka neza na akairembesha, isipokuwa mahali patofali moja, hama iyo nzu yubaka neza kiretse ko ahantu hamwe idafari rimwe kwenye kona, watu wakawa wanaizunguka, hama abantu barazunguruka iyo nzu na wanavutiwa na nyumba hiyo, hama bagaca bishimira kubw'iyo nzu, ndiyo na wakawa wanashangaa, hama bagaca batangara abo bantu, lau tofali hili lingeweka sehemu yake, ati iyo bikira iri tafari rigishigwa mu ruhande rwaryo, basi mimi ati kubwo roje Muhammad ndilo hilo tofali, ati jawe ndiryo tafari abantu bahitamo bakishimira ko ryoshigwa ku ruhande rwaryo. Endelea. na mimi ndiyo mwisho wa manabii wote, ati ja Muhammad ninjewe n'abasozereje intumwa zose. Acha ibagira hadisi maana hadisi Muhammad kuvuga yuko we akarokiwe ni nka kujya ku muntu yubatse inzu akagira amabuye n'amadafari ku ntumwa z'Uhoraho. Turi kumwe kubera ko Muhammad uko yatumye nuko n'izintumwa zagize iki zatumye, uwo batumye ni bosi umwe, ariko
cyane acatanga akorera ati akaro kimwe n'abahanuzi ni nka kurya umuntu yokubaka inzu akaduza amabuye y'amadafari ariko hakabamo idafari rimwe ushima mwajya amadafari yubatse iki inzu ati iryo dafari rero ushimye gusumba yandi ngo niko karoki wanje jewe nde Muhammad kubera Muhammad yatumye ku isi yose wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin niwe kizigenza mu rumwa zuhoraho kweli na Yesu ashavuga iki mwarimu Yesu ashavuga amajambo kuri Luka 13:30 Luka 13:30 muri Bibiliya yera mana hadisi naze hadisi gero tuzikwigisha twebwe twazize guhera tubise gitandatu jusqu'à aujourd'hui inyandikira gira iti soma ndamwigisha umwana muto kandi Yesu acabatse kandi harabinyuma ati harabinyuma bazoba bimbere Allahu akbar nindeba yuwanyuma Muhammad kubazoba kangahe uwimbere niwe yavuze ati nje ndirya dafari rimoreka cyane abantu bishimira gusumba ayandi wabumbice gakazini huyo njo Muhammad wabumbice gakazini harabinyuma bazoba bimbere nabimbere bazoba binyuma ati nabimbere bazoba abinyuma uyo ndi Yesu genda wige kabisa pana kuzura zirangahe byiwawe aho ndafuse kweli acaragera kandi mwarimu ndio asoma Yeremiya 8:8 iyo nyandiko kwanza jana natangaye nko gusoma ibyanditswe muri Yeremiya ugacubita kabeseramu mugabesa dufite igitabo kitwa Qur'ani n'amahadisi ariko Bibiliya yasomye muri mugabo niwe bayikoresha mu rushengero buri gihe bamavuga ati nzokagendana bayitwara mu kwa urabona umwisilamu yafashe Bibiliya agira ati nzokagenda wapi uramubona wapi ibintu nibyo wabivuga wonyene ucubita kabeseramu soma wumviriza muvugira iki muti turabanyabwenge ati muvuga ati turabanyabwenge muti kandi vyagezwe vy'uhoraho bibana natwe muti byagezwe by'uhoraho bibana natwe bandanya erega banditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma hagarara abanditsi barishije ikaramu y'ibinyoma ibyagezwe tubisanga mu gitabo kitwa nde Taurati igitabo cy'amategeko ariko kubera ko banditse ibinyoma cya gitabo cy'amategeko Taurati baciye barika igitabo cyo gusubira mu vyagezwe banditse ikinyoma ujya naca bitotawutoke nibyiwanyu riguhame bakosoye Imana nibyiwanyu biraguhama kabisa muri kwena gusubira mu byagezwe biriyo oya abateka mitwe bariye nk'abajya batipe hajya bace barika gusubira mu vyagezwe kubera bateka twe muragowe yego nukuri acubita kabesera biraguhama ashivya nivyiwawe biramuhama kweli mwarimu ndiyo atarasoma kandi Qur'ani 2:6 Farsi kweli kabisa tafsiri ya Farsi Qur'ani 2:6 nanje ujanye muri Qur'an ubugiye kuba umunyenga ngomanda gukanya gute utege gusa umutwe ni nko gufata akafuka gaterera mu bana ubaye umunyenga muri Qur'an bayisabwa biswe gitandatu tugeze no musu ubaye umunyenga ngomanda gukanya gesoma wumviriza 2:6 inasema aya yote tunaifuta ndiyo au kuisaulisha ndiyo tunaleta iliyo bora kuliko hiyo au iliyo mfano wake iyi ni nyandiko ivuga ati aya dushobora kwibagiza cyangwa tukayifuta twebwe turayifuta tugaca tuzana amajambo meza gusumba aya iyi ni Qur'an kubera iki abasanganyendo bakingira ubwisilamu bagisirimu turi kumwe barimo yari bigoye kugira ngo bateye migenzo yabo akaberera mwajya mwana Idrisa yari umukiriso yaramwizoga kazihemba ariko amaze kwinjira ubwisilamu ku munsi wa mbere no wa kabiri ukwezi kwa mbere yari bigoye kugira hebiki inzoga yari bigoye no mu masangendo bakinja baranywa inzoga hageze baje mu isengesho baborewe Imana igira yanze kuba ikizira kuba haramu yabwiye ati wala taklabu sala wa antum suqala nimuzamu yagera isengesho mu gihe mwabore ibi ujya nabyazi wapi wowe ibyo nabyuzi mwarimu ndiyo kubera ko atabyazi umviriza ndiyo kubera ko atabyazi Bibiliya iduheza amakuru ameze gute Bibiliya yishingi naye kunywa utuyaga dukenya yuko atakibatso yego nukuri hasome Timoteyo wa mbere nyarutse hara Timoteyo wa mbere 5:23 kunywa dukenya ko na breme no mpamvu zo bati ni mumwe dukenya ikibazo no kuborego inyandiko igiriti uhereye none atuhereye none iyi ni Bibiliya
bibiliya ndiyo ntunywa amazi gusa ati nunywa amazi gusa ariko unywa n'utuyoga duke atunywa n'utuyoga duke we kazira ati nunywa kakayeri kamwe gusa ati nunywa igaziye ego nukuri ngo nanywa akayeri kamwe natandi kigaziye yose iyo ni bibiliya mugabo mviriza Qur'ani ku bijyanye n'akaboregwe so bijya Qur'ani 5:90 nyarutsa inasema bismillahirrahmanirrahim suratul maida yimusomera yumvirize emwe abemeye ati yemwe abemeye mu by'ukuri ibiboreza n'akamari no gutakambira ibigirwamana ndiyo no kuraguza umwanda wo mu bikorwa vya shetani ngo n'umwanda wo mu bikorwa vya shetani kugira iki kuboregwa yego nimwitandukanye navyo kugira ngo mutunganirwe ati fatanibuhu ati nimwitandukanye no kuboregwa bibiliya ati nukubita akayeri kamwe ikibazo no kuba gusigaziye yose kweri ni bande banobeye none uku rero niko bakuraho hariya bakuyeho aya bagashiraho original iyo ntimwegera isengesho mwagize gutya izo kugira akamaro abantu kweri abemera mana kazirige numwe akanuza akame gusa akamusitera ikigaziye nukore kuri ko bire yavutse tugende mwarimu ndiyo atasoma kandi Qur'ani 5:9 fata maelezo farsi Qur'ani 5 mirongo 9:3 maelezo farsi 9:3 inasema ndiyo maelezo ego aya hizi za kukataza ulevi ego kwa tashdidi hizi ndiyo zimeteremka mwaka 6 uzo ni nyandiko aya zaje zibuza guharamisha kuboregwa kumwe inzoga ndiyo wa alhijra baada ya kuwa masahaba wengi wamekufa na hali ya kuwa wakilewa awe zamanutse mu mwaka wa 6 wa hijra inwa imana ivuye imaka igiye imadina ngo niho imana yayishuriga izo nyandiko ariko hari bamwe mu basanganyendo bari bamaze gupfa bari bafise imigenzo yo kuboregwa no inyandiko zagira iki zamanuka none itegeko ryo kubabuza kuboregwa ryari bwazi ntabwo ryari bwazi rimaze kuza baciye babiheba uko no kudatahura ni nguko mwarimu itegeko ryavuye i Roma umugabo ku mugabo gutwarana ngati birarekuri ariko bwa mbere ntabwo bwategekiye itegeko niyo mpamvu abapro ntabwo babikora ariko no munsi tangwa mutaho kuza muratwarana nk'akaziri na Jeruve batwarana kweri kwisubiza inyandiko z'abakiri tangwa mutwarana umwatsi k'umugabo ndatsi k'umugore turaba mace yambaye kweri ushobora nka Jeruve yambaye ikanzu cyangwa ijipo yacize umugore ugera yacize umugabo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubu n'ubuhakanyi wallahi kweri twagiye mwarimu ndiyo acarongera kandi arasoma Qur'ani ya yindi baruwani 29 baruwani aho yagiye kujya dunyura agenda mukureyo kweri kabisa kwa baruwani maeleza ari huja damwigisha no munsi 29 aya 47 ndiyo inasema bada a'udhu billahi minash shaitani rajim ndiyo nyarusa mwarimu kweli kabisa 29:47 inasema ivuga gute na namna hivi ndiyo tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani ati nukuruku ngo twakumanuriye igitabo cha Qur'ani basi wale tuliowapa kitabu cha Biblia n'ubusobanuro ngo wale tuliowapa kitabu cha Biblia ubwo n'ubusobanuro bwa Sheikh Barwani mbega muri aya Qur'ani sopisho mbega Biblia irimwo kubera Biblia mwarimu mucara bayitwa kitabu muqaddas niko yitwa somera aya muri cara butumbiriza inasema wakadhalika anzalna ilaikal kitaba ubahaniza kitabu al-muqaddas wapi hanza kitabu muqaddas wapi mucara bukuri aya bya mwijuru Biblia ririmo tafsiri ya Shabarwani kubera ko azi mwiki gihe mu gihe cya nyuma abandi bafite igitabo kitwa kari cy'Imana n'abakristo bafite igitabo kitwa nde Biblia acavuga ati n'abandi twaye igitabo kitwa nde Biblia iyi Biblia soma iyi ni icyarabu iyo ni icyarabu yanditse ko kitabul muqaddas upinze ngijya y'icyarabu iyi y'icyarabu ngijya hake acarajya dumiro gati bibiri Qur'ani ngirembera ko birari igitabo kiki cy'Imana byari bya Shebarwani
ndakuje ko mukenda kwereke mbega mwarimu Ndiyo. Bibiliya yavuye hehe somera tubaze base babo na ba nyina tubaze gatolika ababyeyi babo bo bazi ibyo Bibiliya kandi bo babiteguye somera ngaho umvise intangamarara inyandiko igira iti ijambo Bibiliya umvise abanditse Bibiliya ijambo Bibiliya rivuye mu rurimi rw'ikigiriki rivuye mu rurimi rw'ikigiriki rigasigura ibitabo mu bwinshi ndiyo kuva nko mu kinjana cya gatatu kuva nko mu kinjana cya gatatu inyuma ya Yezu Kristo niho abanditsi b'abakristo ati niho abanditsi b'abakristo nka Keremeni uwitwa Keremeni w'Alexandria na Origene batangura guha iryo zina ibitabo by'abaheburayi b'abakristo Keremeni nande na Origene nibo banditse igitabo cyitwa nde Bibiliya umvuma iryo jambo iryo jambo ryarashyizwe mu rurimi rw'ikilatini rirahavyara ijambo ry'urudende Bibiliya ni ukuvuga igitabo cy'agakura iryo jambo yamara nta na hamwe riri muri Bibiliya ati iryo jambo yamara Bibiliya indani mu nyandiko ngo nta na hamwe byanditse muri Bibiliya nawe kuri umuhinga ngwira utwereke mu nyandiko za Bibiliya aho Bibiliya yivuga ubwayo nimba uri umuhinga uri umunyabwenge uzi ngaha bibaze kwandika niyo mugabirwa Keremeni mwarimu ndiyo byace bigenda gute Luka 1:1 soma wumvire Luka 1:1 inyandiko iragira iti abantu benshi bagerageje kwandika amajambo adondi vyabaye muri twebwe bagerageje kwandika amajambo adondi vyabaye muri twebwe urumva ko n'akabika abantu bagerageje kubyarika bigenda gute nkuko twabirazwe ubwa mbere na mbere ari vyabona vyavye n'abasuku b'ijambo ry'Imana ndiyo nuko nanjye jewe Luka ati nuko nanjye jewe Luka mpejeje gukurikiranya vyose neza mpereye ku vya mbere nabonye ko ari vyiza ati nanjye mpejeje kuvyega yo kubikora neza ivya mbere nabonye ko ari vyiza nk'umwarimu hariho vya mbere yabonye ko ari vyiza n'ivya mbere yabonye ko ari bibi aca yitorera vyiza bibashyira pembe bandanya kugira ngo ndabikwandikire uko bikurikirana wowe nde wewe Teofili umwubahwa ibi ni ijambo ry'Imana Luka nayo yabyanditse ngo byanditse Keremeni nande na Origene ujyana ngo ni ijambo ry'Imana mu kanya ndaje akari nyuma karahinda igihe gitabo cyakoporewe mu kindi kandi kibyimura nabi none iminota 20 umuntu w'umushinga nawe iraheze atatweretse niba Korowani aricyo cyatanguye hama Bibiliya ikoporora nabi muri Korowani sicyo cyigwa bagutorera kati Korowani natanguye kuza Bibiliya irangije irazira koporora maze ikoporora nabi mbe naho yakoporoye nabi ni ngaha bamwe kuza muraturuhisha ari abantu tuba twiyubashe tuba dukeneye ko twumva ibintu bisobanutse mu matwi nka umuntu akamenya n'ibyo yigisha nawe uri kuracaganya nk'uku ucumanga ni kwa kundi ko umuntu yivuruga mu byondo urabona aho uhera ni nk'umwana yahiye ubura umuterura nk'ubyo haza Idirisa basa gufuma yizigisha ibintu bitahuye nkafuma amenya aho najya aho mera none nk'uyo woca umufata hehe mu nzoga mu biki afise n'induru rero abantu nk'abo bagira karimi reka twigire rero acaraza maskini ya Mungu ngibyo bintu yavuze ngo muri Korowani 27 ku murongo wa 37 nako 29 ku murongo wa 37 ngibyo ngo ni baruwani yabyanditse muri Korowani none ushaka dusome ibyo yanditse ibyo Idirisa yanditse muri Korowani nimuratubwira umwanditsi mwiza w'iwanyu basi abariyo tutaturasoma ubu rero bihinduye kuri baruwani nk'umuyobozi wawe cyagusakira ngo ibyo ari bya baruwani none sinababwiye none baruwani yaborewe none yo kwandika ibintu byo kandi yibereye mu manyanga y'akaborego ari muri witi ega n'umuswahaba wa mwabandi acha yandikira ibyo yumviriye wowe umaze kubibona wabonye ko wafashwe ngo ibyo ni bya baruwani twarahariye ko mutaramukura mu musigiti nawe n'umuyoboke mu bandi kubera ko Korowani muhiza mu musigiti mutarayirukana
kubera tubisomeye ngaha muca muyihakana. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Iyi niyo ngorane yo kuyaga n'abantu batumva n'ikigwa ngira ni yari yaje ngaha uyu munsi atazi ikigwa twigisha cyarico. Atarasimba manu somero ngo nyene 29 soma ingumi ngene havuga maelezo nipe manjonja kuanzia kwa somo na namna hivi. Sikiliza maandiko, tumekuteremshia. Sikiliza wewe kijana, kitabu kinasema na namna hivi tumekuteremshia, bimana ni vitabu vilivyoteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Allah Tabaraka wa Taala. Vimeteremka, ni vitabu vimanuse bivuye mwijuru. Tumeteremshia kitabu cha Qur'ani. Tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani. Basi sikiliza, basi wale tuliowapa kitabu cha Biblia, wale tuliowapa kitabu cha Biblia, unasikia? Wengine walipewa kitabu cha Biblia. Ngumuche nakwaza kibazo. Iki kitabu wagitanze ninde? Utumva ngo ni baruwani. Ngo ni baruwani. Bako yavuga mwijuru, wocha wumva kwa baruwani. Ingwane zo kuza aha ku ruhimbi utazi uje kwigisha. Somera ubusobanuro bw'aya majambo. Na kama tulivyowateremshia kitabu mtume. Abantu nk'abo bamumanza mubicarika hasi mukamanza mukabasigurira icyo tugiye kwiga mukanabatoza. Na kama tulivyowateremshia vitabu mitume wa kabla yako. Umbiriza ngo nkuko twamanuriye ibitabo. Icyo utazi ijambo Biblia sobanuka ngo ibitabo. Ni ibitabo si gitabo. Nico gitu achaza ngo Taurati ngo mengo mufise ngo igitabo cha Taurati ngo nico Korowani ivuga ngo mugabo bega mufise ngo igitabo cyo gusubira mu byagezwe ngo ni kopi ya Taurati. Wora burya na Idrisa yagusuzuguye cyane utabizi. Taurati igizwe n'ibitabo bitanu bya Mose. Mose ari ibitabo bitanu: Itanguriro, Kuvayo, Abarewi, Guharura, gusubira mu byagezwe. Iyo niyo Taurati, ibitabo bitanu nivyo bya Mose. Watu wango gusubira mu byagezwe ayise Taurati. Mbo na mashure make ni Giswahili gike konze twinjiye muri East African Community. Twibandanyirize twamenye ingorane aho ziri. Murumva mwamaze kumva ingorane ahantu ziri sivyo? Ariko Korowani tubwiye yuko imbere yuko haza Korowani hatanguye kuziki Biblia. Basi umbiriza, basi wale tuliowapa kitabu Biblia kabla ya Qurani, wale tuliwapa kitabu cha Biblia kabla ya Korowani ngo bajya bandi bahawe igitabo cha Biblia ngo kandi bagihawe imbere yuko Korowani gira gute iza. Sisi tuna kitabu kiliotangulia. Duvise igitabo cyabanjirije gikosora gishira ku munzani ubundi butabo bwose. Korowani no gashakaza kwipima, kakipima kuri Biblia, kakidunda ngoma yikuza ku musumari agacabahi gutuntu bakwega. None si ryatafari kabiri 106 Korowani. Korowani kabiri. Ingorane ihari niyi. Umbiriza ingorane bagize byabateye ingorane, nico gituma runo musi tuko turigisha. Mugamara mukwiye kudushimira mukatugurira n'amazi tukinywera kuba tuko turabereka ingorane mwahuye nayo. Umbiriza ingorane mwahuye nayo bitura abantu babi. Nari umuntu agukosoye n'umuntu mubi. Umuntu aguhanuye ati nyabuna kosora ngaha. Ikibazo mwagize kiri ngaha nsomera. Haravuga ati aya yoyote iyo bariko barandika Korowani rero bamaze kuborerwa kubera akabarego bari bafise bagira gute? Umviriza, aya yoyote ngo buri murongo wose tunaoifuta dushobora kufuta tukawukuramwo au kuisauliza cyane bishisi uwo murongo tukawibagira. Mwumvise ingwano yo kuborerwa? Muhammad yazanye umurongo kandi Muhammad nazi gusoma no kwandika, nazi ko ivyo bamwandikiye ari byo canke atari byo, nari buverifye ngo arabe. None abagabo nabo barabyibagiye baciye bagira gute? Bandanya au kuisauliza cyangwa tukawibagira. Umva mungo Muhammad yarabwiye ngo bishise bakawibagira, bace bagira gute? Tunaleta iliyo bora kuliko hiyo, twacha twiyumvira uwundi mwiza gusumbure. Ni kuvuga ngo ibyo Muhammad yawe n'Imana byo ni bibi,
ariko vy'iwabo ngo ni bora kuliko hiyo au iliyo mfano wake. Bo barakosora Imana ngo wala iliyo mfano wake, ngo cyangwa tukazana ngo irindi somo ngo rimeze nk'ingereranyo ryo kugereranya gusa. Iyo niyo ngwane mwahuye navyo mu bisinyandiko zanditswe n'imboregwa, baca bagenda bagereranya cyangwa bibagiye bagakubitamo ibindi by'iwabo bitavuye ku Mana. Niyo ngwane mwagize. Tubandanye twerekana akarorero gabigisha. Yego. Uburorero ni bwinshi ngaho nagenda andika ivyo yagiye aravuga. Uburorero bwinshi. Rero akarorero gatoya. Dusomere igitabo cy'Itanguriro 15 umurongo wa 2 gushika ku murongo wa 3 havuga gute? Itanguriro 15 kabiri gushika 3 havuga gute? 15 kabiri. Ingorane nuko bandika baborewe bamaze no kwibagira baca bishyiramo indi mirongo biyumviriye, cyangwa badasize aho biyumviriye ngo bagakubita kopi bakagerageza kurondera uwundi murongo wose n'uwo bari babwiwe. Akaborerwa ni kabi. Imana ndindi. Itanguriro 15 kabiri. Imana ndindi mvuzo. Aburahamu aramubaza ati, aramubaza mwamuhoraho uzompa iki ko ngiye gupfa atakana nsize? Yego. Kandi uzotorana urugo rwanje akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko. Wasomeye kuva 10, nsobora kuva 10. Ibirere donari umwanya kuva 10. Kuvayo 10 kangahe? Kuvayo 10. Kuvayo kabiri 10. Kuvayo igice cya kabiri umurongo w'10 nyarutsa haravuga ati, yego, umwana amaze gukura, umviriza ngo umwana amaze gukura amushira umukobwa wa Farawo. Umwana amaze gukura amushira umukobwa wande wa Farawo. Ubu ni Mose. Mwibuke Mose ariko arahigwa. Farawo yatateye ko yuko abana b'abahungu bose bakiri batoya bicwa, maze nyina wa Mose agashira Mose mu giseke amuhindira mu ruzi, agenda areremba mu ruzi Nile, maze umukobwa wa Farawo ariko aroga aryohererwa ubuzima muri urwo ruzi, abona umwana ariko aragenda mu giseke, maze atuma inshoreke baramuzana, atora Mose amuzana hehe? Mu rugo kwande? Kwa Farawo. Dusomere Korowani rero tumve 28:9. 28:9. Bibiliya tubwiye ngo Mose yatowe n'umukobwa wande? Wa Farawo. Mugabo abari bamaze kubibwirwa, akaborerwa kamaze kubafata bari muri witi batabona ibyo bari bwandike, Muhammad adashobora kubakosora ngo amenye niba banditse ukuri cyangwa atari ukuri, baca biyandikira ibindi. Baca bandika ngo Mose yatowe nande? Haravuga hati na mkewe Firauni, ngo muka Farao alipomwokota yule mtoto, ngo niwe yatoye umwana alipomwokota yule mtoto. Uriko azumvira bakubise kopi. Kubera bumvise gusanga umugore bacabura ngo umukobwa wa Farao acisa umugore wande? Wa Farao. None iyo mwaborewe abakobwa bakika abagore ba kugira ngo murinda mubishara muri Korowani umwanya waheze. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuanze dushimira uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha y'urukiye kwa zoginwa n'abahanuzi na basundi ni cyitegerezo cyacu, umwarimu wacu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu bose zo mukurikiza ku musi w'imperuka dusabana ducire muri amin. Amen. Reka manze ngehego cyane n'umwarimu avuye hano. Umwarimu avuye hano agiye mu gitabo cyo kuvayo nihahereje 2:10. Aca yerekana ko ibyo Bibiliya yavuze Korani yibeshe. Cece ndaraba umwarimu avuye hano, ubwo yoba yibuka yuko intumwa z'Imana zari intumwa z'Imana koko? Ubwo yoba yibuka ijambo ribwiwe intumwa y'Imana imwe ryashobora kubwirwa indi ntumwa y'Imana? Hamucebe ngo ni kopi. Reka turabe hagati ya Korani na Bibiliya, igitabo cyavuze ukuri kuri Mose ni Bibiliya cyangwa ni Korani? Soma iyo nyandiko yasoma. 2:10 igitabo cyo kuvayo. Umwana amaze gukura, umwana ariko aravugwa amaze gukura ni Mose. amushira umukobwa wa Farao. Ego. Acika umwana wiwe, amwita Mose. Ego. Nuko ati nuko namukuye mu mazi. Ja muri Korani rero umbwira ingene umukobwa wa Farao rero tora Mose, ivyo birashoboka se?
inyandiko igira iti ukuri kuri muri Korani cyo ni kinyoma. umugore wa Farawo aravuga ati umugore wa Farawo aravuga ati ko niwe yabana n'umugabo wiwe Farawo ni nawe yarafise amategeko mu nzu kwa Farawo si umwana wiwe. ni umunezero w'amaso yanje ego n'amaso yawe ntumwice hari aho azotugirira akamaro kugira ngo Mose ntapfe. Byavuye ku mugore wande wa Farawo. uyu Mose yigize umuntu umenga na cazi gushika natangura kurya n'amakara kugira bamutegera ko aciye iki ubwenge. ayo n'amateka uza gusanga muri Korani udasanga muri Bibiliya. ni nacyo cyatumye Mose avuga ubureve Imana imuha Aroni kugira ngo amufashe kugira gusigura. ntuzi n'icyatumye bagendana nta vyatsi usomye Bibiliya nta vyatsi. soma inyandiko bandanya harabandanya hati hari aho azotugirira akamaro canke zomugira umwana wacu. uyu n'umugore karabwira umugabo si umukobwa wiwe ni umugore wiwe niwe yazanye amateka y'intumwa y'Imana Mose niwe yamutoye. nabo batazi ko azoba umwansi wabo. ego aya yaheze igerezaho. none ikibazo Mose yarabaye umwasi wa Farawo canke ntiyabaye umwasi wa Farawo kugira tuvuge Korani yabeshe. yari umukunzi wiwe ngira ari umujama yari umukunzi wiwe ubwenge bwanje. ashiragenda na mwarimu ndiyo asubira muri Korani 9:47 urabona ngo Barwani ngo tubimusutseko ngo nako twamugize iki. somyo Barwani nyene 9:47 2:9:47 kweli kabisa. nivyo twebwe Korani yacu ntabwo yururutse mu Giswahili kweli. ni nacyo bituma ibitabo byose mubaje tinyereka original ya Bibiliya uzorinda upfa kuko si igitabo ciki c'Imana. mugabo twebwe muri Korani 12:2 Imana itubwira ko yarukije Korani mu rurimi rw'Icyarabu kugira ngo bazosobanura mu zindi ndimi n'ibihenda tumenye ko bagize gute bihenze. Barwani yashizemo Bibiliya atayimana yashizemo. Inasema ivuga ngo iki na namna hivi tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani. twakurukira iki gitabo cha Qur'ani bas wale tuliowapa kitabu cha Biblia. Qur'ani ivuga igitabo Barwani yongeramo Bibiliya kuko niyo babonana. Barwani igitabo abona mufise abona mufise Bibiliya kandi icyo gitabo nyene yavuze nico mugendana. ariko igitabo Imana yavuze igitabo ntiyakivuze muki mwizina kuko icyo gitabo cha Bibiliya cyatunganijwe na Keremeni n'uwitwa Origene muri Katolika. sinzi ngene abadivye mutaraguma muri Katolika. nimusubire ariyo bakoreye Bibiliya musubire konka inamusubire ko bazehe banyu ba papa biro bamwita maraya mukuru muce musibirenge byo muge muti muzehe waraduhaye Bibiliya warakoze kuduha Bibiliya ubu rero turakubasha turagarutse mu ruhongore kweli. acaragenda mwarimu ndiyo jewe rero nta rindi mirongo yavuze Korani 3:3 Korani 2:6 ngo aya yose dufuta ngo bica twizanira iyindi si twebwe. uwari karavuga ngaho ninde uwabwira Muhammad atazi gusoma ninde 5:3 Korani kane ugeze 6 5:3 kane gushika 6. erega yumvise ngo aya tunayo yifuta nzi ngo ni twebwe ntabwo ari twebwe ni Imana. Inasema none umuperezida w'igihugu avuga ati iri tegeko turabona ko ririmo agasorobo abubatse ku mabarabara dushira itegeko bazobomore. bisigura yuko amategeko yari yose apfuye. hari icyo kubita abroge itegeko rya broja kuriha ingufu nico Imana yasiguye muri Korani yuko itegeko yaratanze ntirigira ingufu ikizana irindi rifise ingufu kurusha rya rindi. ni Imana yabyivugiye si twebwe. soma nta kindi uvuga. Imana ikigira Muhammad itiwe nta kindi ujejwe kuvuga kiretse ivy'ihishuriwe kiretse gusa ivy'ihishuriwe. yigishijwe Korani n'ufise ingufu nyinshi umumarayika Jibril umumarayika Gaburiyeli nivyo afise ishusho nziza. Muhammad ntiyategetse uza kwiga ku ishure ngo yigishwe n'abaprofeseri. nta ntumwa y'Imana nimwe yagiye kurubaho ngo A B C oya. wari iki intumwa yigishijwe n'umuntu byogaragara ko bwa butumwa izanye yabukuye ku bantu. nicyo gituma intumwa y'Imana Muhammad yari yarize yaciye yigishwa n'umumarayika Gaburiyeli kandi nta kindi yavuga atari amajambo avuye ku Uhoraho Imana rugira byose. aricyo gituma Imana yacimubwira iti ewe Muhammad aya duvuse dukuyemo twebwe tuca tuzana iyindi nziza kuruta ijya. kubera iki aya yavuzwe hajya yari yibuza abantu kumwe iki inzoga. ibaze nk'umuntu w'imborerwa umubwiye ati guhera uno munsi
idini ko winjiye hera inzoga n'ingoga waza ko byoroshe wapi ariko imana ikira nagumaje gusenga banyoye uduki utuyoga imana ikira babwira ati inzoga n'ibihumanya kuri mwebwe nimwitandukanye navyo izanye ingufu gusumba ryabwirizwa bavuga ati nimwegera isengesho mwagize gute mwaborewe hari abacu basohoka bazinga bagiye gusenga imana irabatira ntirikwiye reka ahubwo ndababuze buru ndo si ugufuta ngo bakureho ni apoje yadusomere mu Congereza no mu Gifaransa no wete guhangayika ngaha rero turabe Bibiliya na Qur'an ni ikihe gitabo cimuye mu kindi abacamanza 220 igitabo cy'abacamanza 2:20 abari nyuma no baza guca urubanza mwukuritse hagati y'ibitabo bibiri ikimuye mu kindi soma inyandiko iragira iti igira ngo iki nuko babarira ababenyamini bati nimugende mujyame mu mizabibu murereke ngo nimugende ajya mu mizabibu murereke maze abakobwa bishiro nibasokoroka baje kuvyina muce musokoroka mubuze mu mizabibu umuntu wese muri mwebwe acakira umwigeme umwe muri abo bigeme bishiro agire gute aheza mugira umugore wiwe mwitahire mu gihugu cy'ububenyamini Bibiliya yigisha mu kurongora bagenda mu bunda mu mizabibu mucakira abakobwa b'abandi iyi ni Bibiliya kweli iyi Bibiliya nyene kugira ngo umaze kubunda tutahana muhira kweli sasa Qur'ani nayo kivuga gute kane Qur'ani kane havuga hati havuga ngo iki izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe ego mwumvirize neza inyigisho z'igitabo gitomoye ego nimubahe abagore inkwano zabo umukobwa umuhiki inkwano kugira kwegukira ubanza kuja kumukwa n'umutima mwiza Bibiliya nabo ngo genda mu bundage mugire gute mucakire hagati y'ibi bitabo bibiri wumva icyakopore mu kindi ari iki ni Bibiliya ni Bibiliya zirakopora rindira sasa Qur'ani ivuga gute reka turabe ikindi 10 Qur'ani 32 yarotsa 17:32 yego baraja muri Bibiliya na buranze ngura muri Amosi ku izina ry'Imana n'imbabazi nyene impuhwe 17:32 yego agira hati agira ngo iki nimwegere ubusambanyi Qur'ani tubwira iti nimwegere ubusambanyi iyi ni Qur'ani nimwegere iki ubusambanyi iyi ni Qur'ani yego kuko mu by'ukuri ni umwanda ubusambanyi n'umwanda ni inzira mbi Hosea 4:14 muri Bibiliya Hosea 4:14 nyandikira giriti twumva icyanobeye mu kindi yego sinzohana abakobwa banyu nibigira abamaraya cyangwa bakazana banyu nibagira gute nibasambana Imana ngo ntizogira gute ngo ntizobahana wumva igitabo cy'Imana gitanobaye mu kindi ari ikiye ni Qur'ani itanga amategeko izohana bagira gute abasambanyi Bibiliya nago sinzohana abasambanyi umva igikurikira mwarimu kuva gusubira mu byagezwe 3 umurongo wa mbere kuvayo gusubira mu byagezwe 3 umurongo wa mbere naam inyandikira giriti igira ngo iki umenetse amavya cyangwa uwashahuwe ntazagere mu ikoraniro ry'Uhoraho ry'Uhoraho Qur'ani nayo ivuga ngo iki Qur'ani 7:2:18 7:2:18 mu by'ukuri imisigiti yose ni Uhoraho egome kuri ubwo rero nimusenge Allah ati nimusenge hari wavanguwe eka ariko muri Bibiliya ngo umenetse amavya ngo ntiyegere mu ngoro y'iki y'Imana wumva yari y'Imana wapi salamu alaykum Salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugende parampara hadi kieleweke bunyi maka gitahuriki hagati ya Qur'ani na Bibiliya nice gitabo cyanobe mu kindi kikabinobera nabi iri kumwe ego je karimera muri Qur'ani sinja muri Bibiliya cyo cyanobereza ni cyahe 4:23 Qur'ani suratu Nisaa 4:23 aya 23 2:3 inasema ndiyo izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe mukurikire abantu mwege mu bacamanza ndiyo kirazira kwabira banyuko Qur'ani ati murabujijwe kirazira kwabira cyangwa kurongora abamama banyu ndiyo banyuko banyu n'abakobwa banyu hagarara ati n'abakobwa banyu kirazira kugira iki kubarongora tubaze Bibiliya nayo ariko ino ba mbere 7:6 nyarutsa turabe icyarobaye neza icyabyanditse neza icyabyanditse nabi nyarutsa inyandiko igira iti ariko umuntu niyumvira ko atagirira umukobwa wiwe neza ariko umuntu niyumva kutagirira umukobwa we neza
neza murabyumva namwe namba arenze ubukumi umukobwa wo kwiga imyaka 20 kandi namba bikwiye rwose kandi namba bikwiye rwose nagenze uko agomba nta cyaha azoba akoze. Bibiliya ati umugabo ku mugore we ku murongo ngo nta cyaha azoba akoze umwana wiwe ku mwana wiwe. Hagati ya Korani ivuga ati kurongora abakobwa banyu murabikirazi mbega hagati ya Korani na Bibiliya nico gitabo cyabyanditse neza. Mbega ni Bibiliya ivuga kubarongora batubwire bashatu byabo bamaze kurongora ngo bambo bakobwa babo nimba yabyanditse neza nimba ariko rero tuza kubira mu mwe turagaruka. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. none shehe ubu wogira accidagaho amagara kameneka wocushogomanga mu musigiti cyangwa ujya kuri president bakagusora aja kwa muganga. Bibiliya ivuze ati wamirese amazana ujya kurushengero ujya kwa muganga ingo ikoze nabi Eka ni uyu muntu nari ibyo bisigura ngo kunobera kuri Korowani muze muragerageza kuraba abantu mupima wanashima mwarimu n'ubu ubunyene nibayamene murabe kagumaho avaho yiruka kurondera iserumu acava mu ikoraniro agenda yiruka nibamujya n'umubu n'umurya gusa apana kuyamena reka twibandanyiritse acavu araja baza ikibazo ngo Bibiliya ngo yagiye ngo Korowani ngo yabugiye yuko ngo abagabo ngo babira abakobwa babo ngo ne Bibiliya ngo yemeza yuko ngo abagabo babira abakobwa babo acafata n'umurongo awusigura ukutariko ibintu biri inyuma y'ikigo aragomba no kujayo mugabo reka ndamwishure gusa niyihuse ama nibandanyiritse uko mbashaka kubaza ikibazo kiri mu kigwa ndaza kukubaza jewe wumva ivyo nza kukubaza apana ibintu by'ubwana bwana. Korowani 33 55 ngo bababujiye kwabira abagore ngo abana banyu havuga gute muri Korowani? haravuga hati 33 55 haravuga hati nipe mafuta si dhambi juu yao wanawake ngo ntabwo ari icyaha kuri abo bakobwa kuri abo bigeme katika kuonana na baba zao ngo mu bijyanye no kwabigwa na base babo wala watoto wao cyane abana babo wala kaka zao cyane basaza babo wala wanawake wenzi wao. Nico gituma mubyara cyane reka twibandanyirize mwe muzamuraga na mubyaragura mukazira no kuri basu no kuri banyoko mwaradukwegeye mwadukwegeye igwirana n'inzara ikiraba nyinshi reka twibandanyirize rero abantu bagiye bakubita kopi somera itangurira 9 ku murongo wa 18 aha ni ikigwa kiri itangurira 9 ku murongo wa 18 kaziri itangurira 9 umurongo wa 18 mutabizi genda usoma mu bare urawe uwora Imana yari yarabujije neza yuko ata muntu n'umwe ashobora kwabira nyina cyane nyinabo cyane umugore wase cyane mushika ibyo byari byarabujijwe kera kandi Korowani yatubwiye yuko Bibiliya yari yaraje imbere ngo none Korowani yavuze ngo musikaribie zina ngo nimwegere ubusambanyi ngo none ngo numva ko Bibiliya ngo yakuse kopi muri Korowani. Bibiliya yari yarabivuze kera mbere bicaro mu byago 10 by'Imana ati ntugasambane. Korowani yakikubita kopi ngo usijongere izina mwabagambura kopi ya nabi cyane havuga gute itangurira 9 kangahe 18 havuga gute bene no basohotse mu bwato umviriza igituma bagiye mu kopi ya nabi ati bene no basohotse mu bwato ni Shemu na Hamu na Yafeti Hamu ni wase wa Kanani abo uko ari batatu nibo Nowa yavyaye yagize gute yavyaye Nowa yavyaye abana batatu kandi bose basohotse mu bwato bakwiye aho n'igihe cy'imbere y'iki y'umwuzure nibagere n'iki nyuma y'umwuzure abo batatu nibo basohotse mu bwato bavasoma iby'inyuma y'umwuzure nibo basohotse mu bwato abara erekana bamwe mutagoye kubirondera ndabagaruye nimwibome bavasoma iby'inyuma y'umwuzure imbere y'umwuzure barafise abahungu batatu nibo basohotse hehe mu bwato Korowani baborewe baca bakubita kopi nabi bo bavuze iki somera Korowani 11:41 gushika 43 bavuga gute 11:41 ugeze 43 42 gushika 43 42 ugeze 43 Bibiliya tubwiye yuko no yarafise abahungu batatu mbere ko ijya mu bwato kandi abahungu batatu bose basohotse mu bwato n'abagore babo
mbere shemero yari mukuru kora bibiliya yari tubwiye neza warashima ko waratubwiye yuko bibiliya niyo yatanguye kuza imbere kandi imanutse ivuye mu ijuru none igitabo cyaje imbere kivuye mu ijuru cyo kubita kopi gute icyaje mu nyuma yesu ngora korowani yaje mu nyuma none bibiliya yo kopi ya gute muri korowani yaje mu nyuma kandi bibiliya yabayeho korowani itarabaho imyaka 200 arenga niho kuvuga sokuru wanje ngo ari karanyigana ubu jewe papa wanje yitwa sokuru wanje yitwa Maminja Buronso Umworo umurundi witsitse ngachaza ngo jerije niga Maminja avuga gute ikawa hiyo jahazi na kwenda nao katika mawimbi kama mlima usomea mwingine kata tukoro mwanya hezi akasema huyo mtoto utaukimbilia mlima utakaonilinda na maji ngo mubana batatubano ngumwe yaba ikigaba ngo acayirukira ku musozi avuga ngo ngiye guhungira ku musozi ngo munga amazi akasema Nuhu ngo aramubwira hakuna leo kulindwa na amri ya Mwenyezi Mungu isipokuwa yule ngo atakayemrehemu Mwenyezi Mungu yorindwa n'uwaraho Imana atari uwaraho Imana yahaye imbabazi mara mawimbi yakaingia baina yao nuko mifundi imaze kuza akawa miongoni mwa waliogarikishwa ngo akawa miongoni mwa waliogarikishwa ngo nuko rero uwo mwana wa Nowa umwe yagaje akakwinjira mu bwato ngo aca yicwa niki n'umwuzure Nowa asigara n'abahungu bangahe babiri nikuba mu bwato hasohotse abahungu babiri umwe umwuzure wamurimbuye ibintu bibiliya itazi nane hantu ubona bitwereka mugabo kubera ingorane za simba waragi bagapiga kopi mu baya mu yandi majambo korowani yarakoporeye muri bibiliya ikopororana ni murakoze cyane. Reka ku ruhande rw'abayisilamu nabo nyene bafata umwanya w'iminota yabo 2-3 bagira icyo bavuze kuri ayo majambo y'inyishu umwigisha wanje ahejeje gutanga. Karibu. Ikigwa kiravuga ngo hagati ya Bibiliya na Qur'ani nikiye gitabo cyarabiye ku kindi hama kivyimura nabi. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jere bajije ikibazo mwarimu n'ishengero ry'abantu riri ngaha kuko abashingiye nayo Qur'ani yanobeye muri Bibiliya cananga inyandiko zibiri imwe muri Qur'ani iyindi muri Bibiliya turabe mbega igitabo cyoba cyaranobeye kikabyandika neza cange nabi hagati akore nande na Bibiliya yakerekanye wapi yigeze avuga kubyara umutego wakanana guteze ubwenge twagirero mwarimu kweli acaduga ngamo kutwereka inyandiko kukijera abana banowa twege turabizi ibyanditswe muri Qur'ani n'amakenga arimwo kuko Imana tubye majama kwika suratu Bakara aya 2 dhalika alkitabu la raiba fihi ati kiri gitabo kitamo amakenga muri cyo iri Qur'ani bijya bavuze muri kwani nibyo ni gitabo kidateye amakenga ariko Bibiliya ntabwo yishwivuye mu ijuru twumvise abayanditse abaribu niyo mpamvu birivuga ati urarekuriwe kurongora umukobwa wawe ngo nakibazo acyasoma Qur'ani 3:55 asoma mbirizi 3:3 aya 55 hasomera musobanure yagiye gusigira itari byo ngaho inyandikira gira iti nta mwikomo ku bapfasoni ati nta mwikomo ku bakenyezi mu gihe batitwikiriye batambaye nikabu hijabu ndiyo canke batambaye nikabu ndiyo nikabu na hizu jabandanya kubonwa na base babo ati kubonwa na base babo umukobwa wa Kiislamu atambaye nikabu se wiwe akamubona isura ngo nta kibazo kirimo udacebaza ati nukwabirana iko yaciyabe yeje ni kwabirana kumbe nukubonwa niyo mpamvu abagabo b'abakristo bararaba abakobwa babo mwisura ariko sukubabira Bibiliya ivuga ati umugabo w'umukristo kwabira umugore ngo nacaha umukobwa wiwe ngo naca bakoze kumbe Bibiliya yanobe muri Qur'ani kibyandika nabi Bibiliya niyo mpamvu mwarimu Qur'ani yakigeze amakuru akurikira 5 4 8 Qur'ani
iyo Korani igiswahili urayibona ngari usoma 548 ndiyo Al-Farsi nami iyo nyene umbiza amakuru Imana yaduhaye muri Korani 548 haragira ati bada a'udhu billahi minash shaitani rajim Bibiri imaze kwinobera bikabyandika nabo amakuru Korani yatanze Bismillahirrahmanirrahim ndiyo ati tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki ati twakumanura igitabo twagwishyura igitabo kubwo kuba ngo kigaragaze ukuri kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake wachaje kwemeza ibitabo byagitangure Taurati Zaburi na Injili na kuvihukumia no kubicira urubanza ndiyo kama haya no gucira urubanza yuko ibi ndiyo ati ibi nibyo byiza ndiyo yaliyoharibiwa ati ibi nibyo byononywe ayo ndiyo yaliyosalimika sange ibi nibyo bitononywe bimeze neza niyo mpamvu Qur'an rero ko yaje gucira urubanza ibyo bindi bitabo iki cyereka muri Bibiliya ko Bibiliya yanditse ibitabo amajambo mabi twasanze abo bikwino ba mbere 3 acaraja ko mwarimu mwarimu Idrisi yamenye niko yuko Bibiliya ivuga ati umenetse ababye yinjire mu ngoro y'iki Yuhoraho acatanga karoti nk'ubu ugonzwe hari agacameneka ngo cumujana hehe abacamanza nyarutse Abalewi 2:18 ndiyo verset 18 inyandiko iragira iti ndakwenge inyandiko igira kabiri soma mwumvirize neza ndiyo inyandiko irababwira iti umuntu wese afite agasembwa ubumuga ntazanyigire hafi ari impumyi niza yinjiye mu ngoro y'Uhoraho ari ucumbagira ikimuga ntazinjiye mu ngoro y'Uhoraho ari ufise izuru rihomberanye ufise izuru rimeze nk'uko murabibona abandi bagera ari ufise urugingo rutana n'urundi ntazinjiye mu ngoro y'Uhoraho ari uvunitse ikirenge ntazinjiye mu ngoro y'Uhoraho ari gikonjo ari ufise inyonzo abandi bagenda uko murababona ari bayimfunya murabazi murabumva ari ufise agasembwa ku jisho ari ufise amahere nk'urukemba ari umenetse amavya ntihaze hagire umuntu n'umwe wo mu ruvyaro rwa Aroni azokwigera yigira hafi yanje mu ngoro yande y'Imana n'abajya tutabakiriku Bibiliya ivuga ati nibinjiye mu ngoro y'iki y'Imana kubera Bibiliya yabyanditse Qur'an ati imisigiti n'inzu z'Uhoraho nimuze guhimbaza Uhoraho Imana yanyu Bibiliya ni y'amacakubiri politiki gusa salamu alaikum turumva ko ushobora guhagarara ngaha nk'akarorero ukavuga yuko igitabo cyanditswe n'umurundi wo mu 90 yuko yakoporoye ibintu by'umuntu yanditse muri 2023 ivyo birabaho ubwenge bwanyu birabaho ni kuvuga vyarabacanze ikibazo rero Yosuwa 3:6 Yosuwa 3:6 iravuga avuga gute Yosuwa araheza abarira abaherezi ati nimurerure isanduku y'isezerano mwitangira imbere y'abantu mu kujabuka shaka kugezaho ni ukuvuga aho muri Bibiliya tubonye yuko isanduku y'isezerano yarerurwa n'iki n'abaherezi sivyo none ikibazo canje nimba Korowani itakoporoye muri Bibiliya cyane nimba Korowani izi neza izi nkuru zakahise uko zagenze wisunze Korowani isanduku y'isezerano yari mwiki yarerurwa n'abaki ngenda kwishure yarerurwa n'abandi nde kwanza icyambere Korowani 3:3 Korani 3:3 ego kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe mwumvirize neza hagira hati kubasoma n'abandika ego inasema hivi yarutse umwanya ni muto kweli kabisa 3:3 Korani nagezeyo urashikaye hagira hati amekuteremshia kitabu kwa haki Imana yarurukeje igitabo ku ntumwa y'Imana Muhammad arico cha Korani kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake kiza gushingira intahe byabayeho bwa mbere na aliteremsha Taurati Imana icayurutse igitabo cha Taurati na Injili zamani ziwe uongozi kwa watu banzo ndindire uwahawe Taurati igitabo cy'ibyagezwe ninde Mose si sawa kweli Imana mu gitabo cy'ibyagezwe inyuma ya Mose niho haje Yosuwa umbariye mwene Nuni kweli si sawa kabisa nawe unyerekana Imana yatumye Yosuwa n'igitabo yagize gute yamuhaye kugira ngo turabe ko Yosuwa
ibi yavuze ari ukuri. Si sawa kweli? kubera iki mwarimu bimeze gutyo? Ndiyo. Kubera abanditsi banditse ibi bitabo n'amazina y'ahantu aba bagabo nyene ivyo muvuze nivyo mwiyandikiye. Ti gute? Bibiliya aho nyene mwarimu Inasema ivuga ngo iki? hiyo kazi yenyewe, ati iyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. wako kazi ni kari kanoroshe. Matumizi mbalimbali yametokea katika jinibu mbalimbali za nchi. Ego. Kwa mfano, akarorero, ilikuwa hapana budi kufikiria kwamba hilo jina la Mungu ati izina ryonyene ry'Imana muri Bibiliya cya gitabo mwiyandikira mutakorana gukora gusana Bibiliya ntibikunda. Katika agano la kale, Bibiliya mu isezerano rya kera hari ibintu mwakoze mwebwe nyine murabifondafonda. None uje kubaza abasilamu kusoma litandikwa Jehova Mwenyezi Mungu, bariyumvira ati mbega Imana twandike Yehova ngo canke twandike Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu canke twandike Bwana Mungu. Itakapopigwa chapa amaze gusoma gukwimura iyindi Bibiliya kitabu cha agano la kale, kutakuwa na maelezo maalumu hacabamwo izindi sobanuro litandukanye n'icambere juu ya neno hilo. Ego. Pia akandi maendelezo ya majina yote, amazina yose uzosanga muri Bibiliya n'uyu Yosuwa ntawe uzi ko ari ukuri, ya watu na ya mahali, amazina yose ngo ari muri Bibiliya n'ay'abantu. alikuwa lazima yafikiriwe tena na mengine kugira gute? na mengine kutengenezwa. Amazina ari muri Bibiliya y'abantu n'ay'ahantu n'izina ry'Imana byose byarafondafonzwe muri Bibiliya. None uje kuzana Bibiliya ngo uringanishe n'igitabo cyavuye ko hari Imana rugira byose? Wapi? Ikigira kabiri, abo icyatumye Imana yatanze igitabo cy'ibyagezwe kwa Mose, bo bacagira igitabo cyo gusubira mu byagezwe, baca bakosora iki? Imana. Kubera kimeze gutyo, abo Makabayo ba mbere 1:54 fanya haraka muri Bibiliya ntagatifu, aho nyene z'umugozi nyarutsa kabisa. Hagira ati agira ngo iki? Abamakabayo ba mbere 1:50. Ego. Inyandiko iragira iti mwumvirize neza nyarutsa. kandi wowe atazokurikiza iryo umwami avuze 5:3 kandi batuma abanyisirayeli batuma abanyisirayeli bukuri bihisha mu bibanza byose bashobora. uri kusoma mwari 5:3 niho ndi rimwe Abamakabayo kabisa niho ndi. nyarutsa reka dusome duhere 50. oya 5:3 kandi abantu abatuma abanyisirayeli bukuri bahisha mu bibanza byose bishoboka bashobora guhungiramwo. Ego. kwigenekerezo ry'15 ry'ukwezi kwa Kislevu mu mwaka w'145 umwami yubakishano ry'agahomerabunwa ku ruhimbi rw'imbagwa nyeranda. hanyuma mu bisagara byose by'Ubuyuda bihegereye bubaka impimbi ku miryango y'inzu no ku manama bahatulirira imibavu. nyarutsa. ibitabo by'itegeko, ibitabo by'Imana by'ukuri byaboneka icyo gihe batoye, iyo babitoye navyo bakabitulirira, bose bagenda barabiturira babanje kubitabagura, bakabanza kubitabagura. Nicyo gituma muri Bibiliya utusanga gusubira mu byagezwe ngo kuvayo bitanguriye ngo bare guharura gusubira mu byagezwe. Ibyo ni fondano Imana ya gitabo kimwe Mose cy'ibyagezwe mwe mwarabihindaguye. bandanya ivy'Imana yani barabituriye. harabandanya bo basangana igitabo cy'isezerano, igitabo cyose cy'isezerano cyane hagize uwemera kuzigama itegeko, akemera kuzigama ryategeko ryaza kwa Mose. ingingo y'umwami yamucira urwo gupfa. ubandanije nawe hepfo n'umuntu basanga Silamu uyu muntu baca bagira gute? bamwica. mwebwe nta gitabo cy'Imana mugira, nicyo gituma ivyiyobone ya Mose n'isanduku Korani yahawe Muhamadi nta birimo. icyo ni kibazo namubajije nimba Korani izi neza ibyabaye muri kahise, nimba koko yavuye ku Mana ntiyari kunanirwa no kumenya ibyabaye mu gihe cya Mose. ati none isanduku y'isezerano yarerurwa n'abakitwisunze Korani. nicyo cyari kibazo. acasimbira kuri Yosuwa ngo Imana ngo ntawe yigeze itora Yosuwa. nsomera Yosuwa igice cya mbere umurongo wa mbere, nsomera ijambo ry'umutwe. Imana ishikiriza Yosuwa igikorwa. Imana ishikiriza Yosuwa
igikorwa hama ngo Yosuwa ntiyatoranije reka tubandanye izina ry'Imana ry'icubahiro Yosuwa yaratoranije ariko none ati yarangiza avuga ati ngo ivy'inkoni ya Aroni ngo n'ibindi ngivyo muri Korani ntabirimo nyene mwobikura hehe ko Korani yanditswe n'abantu badandagirana baborewe ntitwabibonye none cyenda mubaza ati none Korani isanduku y'isezerano yarerurwa na bande Korani 2:248 yabesheye Korani yarabyanditse kukorora nawe Samasoma n'igitabo cyawe Korani zirati bakara yavuga nyarutsa na nabii wao akamwambia Imana yarabwira alama ya ufalme wake ni kukujieni lile sanduku ambalo ikimenyetso cy'ubwami bwiwe no kukuzira ya sanduku ambalo mna ndani ya kauli nyoyo zenu ngo muri yo sanduku harimo ibibahumuriza umutima kitokao kwa Mola wenu kivuye ku Mana na masazo ya yale walioyaacha watu wa Musa ngo kandi harimo ibisigarira by'abantu bo kwa Mose bandanya na watu wa Haruni n'abantu ba Aroni wakaichukua marire kubera yuko Korani yakoporoye muri Bibiliya igakopora nabi Bibiliya yavuze yuko mu Heburayo 9:4 yuko isanduku y'isezerano y'ubwovya bwa Manu yaho ni Aroni yashurika n'ivyagezwe cumi hano Korani mu kwimura nabi ituvuga ngo harimo ibisigarira by'abantu bo kuri Mose ngo n'abantu bo kuri nde Aroni nyani matambo ntavyo bari bazi neza bandanya wakaichukua malaika ngo kandi iyo sanduku y'isezerano ku bwa Korani ngo yarerurwa n'abamarayika ni kuvuga Korani yarakoporoye muri Bibiliya ikoporora kubera yo ku sanduku y'isezerano yarerurwa n'abaherezi bari babyibagiye reka turangize ikintu yavuze ngo abakirisi ngo basewa ngo abagabo ngo kubyo kwarira abana babo Aruru Marijani twagiye ipaje y'ikane hadisi y'ijana na cumi na gatatu niho ndangiriza hadisi ya Umar bin Abi Talib radiyallahu anhu alisema umviriza Umar ingene yavutse nilienda kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ngo jewe Umar naragiye kwa Muhammad umunsi umwe mwaka wa Fatuh Maka bandanya nikamkuta ngo naragiye kwa Muhammad ndamusanga anaoga na Fatuma binti yake ariko arogana n'umukobwa wiwe nde Fatuma none Muhammad yogana n'abakobwa biwe kubera iki isi numa y'Imana haleluya amen bakisa haleluya amen Imana yacu cyubahiro ejo turabandanya ego